Hello guys, it's match day uyu munsi igerekenezo rya 11 z'ukwezi kwa 11 urukina Abarundi twe turindiranye gishika kabisa rurageze akaba igihe cya 12 zo ku mugoroba mu masaha yine wacu mugari saa 10 zo ku mugoroba nyene mu masaha yahari mu gihugu ca Mauritania akaba urukino gukurondera itike yo kuja muri CAN 2021 akaba reza guhuza Burundi na Mauritania hari ku kibuga Sheikh Boidia akaba rero ari mu gisagara Knockout akaba ari ku mugwa mukuru w'igihugu ca Mauritania akaba ari kurondera qualification ya CAN 2021 kabisa urukino Ebana Barundi Mauritania abahe turindiranye gishika cinshi twibaza ibintu biza kuvamo akaba ari urukino rwo mwitsinda mu kurondera itike y'igikombe ca Afrika akaba ari urukino rwo mwitsinda rya canke rya gatanu aho mwitsinda rya nyene Maroc ariyo ya mbere n'amanota 4 igakurikirwa na Mauritania n'amanota 4 hanyuma gihugu ca Centrafrica kigakurikira n'amanota 3 mu gihugu Burundi ari ubwa nyuma canke ubwa kane n'amanota ubusa bodegwa n'ibitego bitanu akaba ari urukino kinavuga ko Burundi aribwo bukeneye intsinzi yihuta canke kenewe cyane kuruta Mauritania zifise amanota 4 ubundi bufise amanota ubusa bwatsinzwe nkino zibiri za mbere butsindwa na Centrafrica hari muri Centrafrica ibitsinda bibiri mu busa butsindwa na Maroc ngahi Bujumbura ibitsinda 3 mu busa mu gihe Mauritania yoyo yatsinze Centrafrica ibiri mu busa inganya na Maroc burumvikana Uburundi mbwo bukeneye intsinzi ntama mu rugamba nizo zikeneye intsinzi uko umenyereza ntama mu rugamba nyine Jimmy Ndeze yabivuze aravuga ati mbere ko bahaguruka ngahi Bujumbura yavuze ati uru rukino turarukeneye kurutsinda ati Mauritania ugoye nyenwe ntiworoshe kuko nta mugwi mutubaho aturakomeye terikiza inkino zibiri ni twebwe dukeneye kuzitsinda kugira tubaje imbere bafise amanota 4 dufise 6 bafise amanota 4 tubatsinze kuja tugira 6 tukabaje imbere atubona kandi twebwe dukeneye intsinzi cyane ati yuko tubatsinze tugira amanota 6 tukabaje imbere mu gihe babo bagisigaranye amanota 4 ati inkino dukwiye kuzishiramwe ingufu tukazitsinda tumabanya Abarundi kazi bakadushigikira tukigenza neza ati turaze yuko nitwazitsinda ikizere kiteza kugaruka cyo kwitabira CAN ya 2021 izobera mu gihugu ca Cameroon twongera tukitabira CAN ku nshuro yacu ya kabiri kuva nyine twinjiye mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya FIFA canke CAF akaba ari intamba mu rugamba zahagurutse ku munsi wa mbere mwijoro rishira ku munsi wa kabiri akaba zavuye ngahe Bujumbura zija mu gihugu ca Mauritania akaba zashitse ku munsi weje mu masaha yo mu gitondo mu masaha yine nk'uko nima nibuka neza akaba rero zashitse hariya mu gihugu ca Mauritania ku mugoroba mu masaha ya saa 3 saa 2 nk'uko niho zakoze imyimenyerezo yazo ya mbere n'amafoto yasohotse gusangira yuko ngira bayikoze ari nka 11 mu masaha hariyo muri Mauritania akarero bakoze imyimenyerezo rero bitegura urukino rwa Mauritania utegekanije umunsi gihe cy'isaha 12 z'umugoroba mu masaha ya hani wacu kabisa abakinyi bakaba bameze neza ko umunyeza cyane Ndeze yavuze bose bakaba bahari akamukinya sigari ari Saido Birahino kizigenza ntama mu rugamba ari watarashika akaba nawe gira shike ubone bona yavuga ni watare bwashike byavuze yuko aza gushika umunsi mu gitondo akaba nawe ngira yashitse ubu ngira yuko yamaze gushika nayo mu bandi akaba ari abakinyi bose agiye kwitegurira hamwe ubona yuko ba Michael Weerman amaze gushika ba Uganze Imana Philippe ujya wundi mu match nawe bashitse abakinyi bose bameze neza ba Fisto Abdulrazak abakinyi bose amaze gushika mu gihugu ca Mauritania takintu na kimwe gisigaye atari urukino nyine twese turindiranye gishika uyu munsi gihe cy'isaha 12 z'umugoroba mu masaha yani wacu kabisa ubona yuko Abarundi abantu bose barurindiranye gishika twibaza tuti Abarundi bagiye kubikora ntama mu rugamba zigiye kongera gukora akantu dusubire muri CAN igiye kugenda gute Jimmy Ndeze yagiye guprovinga yuko kije kibanza yagikwiye nyine mu vy'ukuri kuko mwikete yamuhaye inkino zibiri za Mauritania ngira ntabazo cyamusinyisha contrat yuko umumenyezi ntama mu rugamba twese byose tubimenya tuza kumenya umunsi twubwire turi gukora ubusesenguzi bwacu twabakinya shora gutangura mu kibuga ukuntu tactique
canke nyene nk'ijwi ryacu nkamenyesha makuru turaba ukuntu ibintu vyogenda canke tukatunatera tubigerageje gukoresha uko tubona abakinyi bigenza uyu munsi nuko tubibona muri rusange. Ikintu ca mbere yo kurutangura ubusesanguzi bwacu novuga ni kimwe, ni kihe kintu intamba mu rugamba zisabwa kuri urukino, niye ntumbero nyamukuru ibajanye muri Mauritania, nugutsindwa ntaco vyo bibabwiye, no kunganya inota rimwe rirahagije canke n'amanota 3 tutari bayakeneye yose, canke wowe nyuma bayakeneye yose birashoboka yuko bashobora kuyaronka. Mauritania mu gukomeye twarawubonye unganye na Maroc, muri Maroc twabonye muri CAN yawo ya mbere utahukana mengi inota rimwe no na warangije itandukiro namwe itsinze, ariko yagera yakenyeje nziza. Uyu mugwi wa Mauritania kwanza tumenye mu buhe buryo umeze gute, nyuma mu rugamba na Mauritania tubagireranije bari ku ruhe rwego. Mauritania iri hejuru y'intama mu rugamba canke intama mu rugamba ziri hejuru ya Mauritania canke basa n'abangana? Ni ikintu cyane dukwiye kumenya kuri urukino kugira umuntu amenye ukuntu ushobora kurangira n'ukuntu bishobora kwigenza hagati ya. Ikintu ca mbere tugerageje kureba kuri FIFA rankings canke ku ntonde za FIFA tubona ko Mauritania iri hejuru y'u Burundi, kuko mu rutonde rwasohotse mu kwezi guheze iri ku mwanya wa 98 ngo Burundi iri ku mwanya w'ijana 45. Tumva ko harimo difference nini. Mauritania mu mwaka uheze nawe yitabiriye CAN yayo ya mbere ku ncuro yayo ya mbere mu mateka, n'u Burundi kwari uko. Yavyerekana yuko nayo ariho ikizuka canke mu myaka 4 iheze canke 5 ariho yatangiye kwitegurira ivy'umupira w'amaguru izuka ipanga ibishiramwe inguvu nk'uko bukungu mu Burundi, kuko nariho ariyo ncuro yayo ya mbere yitabiriye CAN. Vyumvikana yuko bonse ari bihugu bikiri bito mu mupira w'amaguru muri rusange. Akaba ari ikigo ca Mauritania nk'uko amakuru yavuga cyo cyane yivanye no muri CAF, kiravuga ati CAF na FIFA banza mudukure mu mahiganwa yanyu mu myaka 2 tugende kwitegura twongere twige football bushasha tuzogaruke dupiga. Akaba ariko vyagenze, ukaba baje kabisa bigenza neza, bazinda imigwi nka Burkina Faso ni imigwi ikomeye betabira CAN ya mbere mu mateka. Ariko ikintu dukwiye kuca twibaza, ego nivyo ya migwi yompi niyo ncuro yabo ya mbere bari bitabiriye CAN, none nyuma yo kuyitabira vyakurikiye gute? Mauritania nyuma yo kuyitabira vyakurikiye wagumye n'umuguri muri forme wigenza neza ravye mu nkino zo kurondera igikombe c'isi, baragumyemo ikikerero yo kurondera CAN yayo ya 21 naho kandi baragumyemo, none yuko bacafise cizere kusumvya Burundi. Mugo Burundi nyuma yo guhitabira CAN mengi ibintu vyaciye bisubira inyuma, inkino barazitsindwa, haba ibintu nyene bidatahuritse. Bona uko Mauritania yasubiye inyuma iraja hejuru y'u Burundi mwo gatowe nyuma yo kwitabira igikombe ca Afrika. Reka turabe ukuntu bishobora kugenda, turaba abakinyi 11 bashobora gutangura kunaba mu rugamba n'ukuntu n'ubusesanguzi bwacu muri rusange. Reka turabe ukuntu turaba abakinyi 11 bashobora gutangura mu kibuga n'abashobora kwifashishwa, tugaje kuraba forme barimo mw'iyi minsi hamwe n'ukuntu rwa Mauritania ukina, turabe bashobora gufitinga mw'iyo game, kuko Mauritania Jimmy Ndeze yarabivuze ati umugwe ukina kenshi ugira kuri za counter attack. Tukana natwe tugiye kubwira kuwo muvuduko ukoresha mu gukina no kuntu wigenza muri rusangi. Turaba kinyashobora gutangura mu kibuga cyambere kwanza no banza, kandi nkababwira nuko intama mu rugamba kuri urukino zikiniye amanota 3. Ikintu cyambere amanota 3, amanota 10 bayaronka bazoca bagira amanota 3 mwitsinda. Mauritania ifise amanota 9 azoba ariyo ya kabiri, kuko aho biri hose Maroc tezo gutsinda Central Africa. Isoro ko amanota 3 ku ntama mu rugamba ari amanota 3 ya mbere akenewe kuruta ikindi kintu cyaco cyose. Ariko naho batuyaronka bakaronka inota rimwe naryo rirakenewe. Jesu numva ko ari ribi cyane, sinumva ko ari ribi cyane mu vy'ukuri. Barose inota rimwe bagatsinda bakaca bayitsindira ngahe Bujumbura, yo kigira amanota 5 tobe tukagira amanota 4. Mu gihe Central Africa aho biri hose yezo gutsindwa na Maroc match zose ikagira 3. Umva ko bari ikizere, ho hakiri ikizere gikomeye. Yumva gusa ikintu cibanze ego n'ivyo inota rimwe rirakenewe, ariko akuronka ubusaboro nk'nyine iryo nota rimwe. Ariko ikintu cibanze mu vy'ukuri na amanota 3 nimbi bishoboka, bakora ibishoboka n'ibidashoboka bazina mu manota 3. Ariko niyo bitokunda bihate nibatahukana amanota ubusa, kuko Mauritania zoca
igira amanota 7 izo rimwe birarangira izo bisakaje gutsinda Central Africa ishironka qualification avuye bayitesha ironka inota rimwe natwe turonka irindi tuje twitegera ngahi kuri stade Intwari turabe ukuntu bizogenda akaba ari mu ruhande rwanje nkurikije kuntu abakinnyi bari muri forme gutandukanye akurikiza ukuntu Mokhtani kina nkanakurikiza uko nyene mbona urukino rushobora kugenda n'ukuntu ntama mu rugamba zirukine nyimba zikeneye kwataka cyangwa kudefana n'ibindi abantu b'abakinnyi 11 notanguza muri iki kibuga mwigori no hashira Nahimana Jonathan kubera iki Nahimana Jonathan no kuresha experience afise n'ukuntu arimwe arakina hariya mu gihugu ca Tanzania arimwe arakina mu mugwi akinamwo nyuma nibuka neza witwa Namungo FC akaba arimwe arakina nta kintu kidasanzwe nawe arimwe arakina ari muri forme byumvikana ko ashobora kwigenza neza aramutse agiye mu ico kibuga mu gihe Jimmy Ndeze ashobora gutanguza mu rukundo Onezime bivanye n'ukuntu amuzi ari umunyezamu wiwe muri Message Ngozi bari kumwe barakuranye abamenanye igihe kinini niwe yatanguje n'umukurikino rwa Tanzania ibintu nivyo bishobora gutuma urukundo Onezime participa kuko nyene buri mumenyereza wese bafise abakinyi biwe reko Onezime aruwe atizo kumutanga ashobora kumutanguza mu kibuga ko ni wamuzi kandi ngaho nta nikibazo kinarime ko nyene ni wasoma urukino akaba nazi kuntu tugezo kugenda tugereye ku vyerekeye ubwugarizi aha naho je numva nahata na competition nini hari twarabanyese biyumva Frederic ku rukino rwa Tanzania turabona bena Duoya bari babiri na Ndize Eric Musongati Jemba nataka kibazo babatanguje muko nyine muri mu mutima wa defense muri defense centrale twarabanye kuntu bafashe Samantha bigenza neza kabisa link up yabo ubona uko tene ubwo bahobwa defense n'abakapo batanguze mose yumva Frederic na Ndize Eric ahubwo hano hari kibazo hari na competition ni kumaratirare ku ruhande rw'ibubamfu hari Nzeyimana Philippe hakaba Marco Weyamanzi nawe ni mu left back na Nzeyimana Philippe ni mu left back bose n'abakinyosha mu namba mu rugamba hano hari kibazo Nzeyimana Philippe yaparticipe mu rukino rwa Tanzania arakina bien twese twaramubonye mu by'ukuri umuntu yaravye urukino wese yasohotse amushima imenyezo ntama mu rugamba Jimmy Ndeze yarabivuze ati n'umukinyi mwiza twamwishimiye ati yarabakinyi bahora bazana bavuye hanze tukibaza ko ari ku rwego rwo hejuru tugasanga bari hasi ati ariko uyu wewe ari hejuru mu by'ukuri baranoka ko yavuye hanze akaba rero ashobora gutangura mu rukino nkuko ndabibona Marco Weyamanzi ntiyotangura mu rukino n'umukinyi mwiza twayibonye mu kigeranyo duheruka kubabwira ariko ko atamenyeranye na bagenzi biwe atanakintu urukino rwa Tanzania bamenyerane habaho nyine kumenyerana ubona ko kumutanguza mu kibuga je numva ho hari mu kwihenda numva batanguza mu Philippe Nzeyimana ahubwo Marco Weyamanzi bakamushiramo nk'umunota 15 canke 20 kugira umupime canke amenyerana na bagenzi biwe ashobora kuzotangura mu rukino rwa Tanzania ku ruhande rw'iburyo sinzi abakinyi bahatanguza ngira haza kuja nimubona Emery Musongati nawe yarakinye urukino rwiza Kadogo ku rukino rwa Tanzania yarakinye neza ariko hashobora no kuja Lucio sumu right back Christopher Ndwarugira Lucio sumu ntakina ku ruhande rw'iburyo General Komenga kina ku ruhande rw'iburyo mengo niwe yakina nyimba na watera mu left back navyo ntibuka neza rimwe n'imwe birangora aho ku ruhande rw'iburyo hadakinye nimubona Emery hashobora gukina Ndwarugira Christophe nyene Lucio muri Portugal mu kibuga hagati no hashira Ndayishimiye Yusuf Nyange nkashira Gayere Bigirimana aywana intare kabisa Mokhtani kuri za contre attaque umva bikinye abakinyi babakaseri babiri baze barafasha defense Bigirimana akina nko gufasha defense Bigirimana Gayere na Ndayishimiye Yusuf Nyange akina nko gufasha defense aziko no muguru we hariya muri Turkiya maze imisa naca mu mutima wa defense akaba jera yoja ngaho bena Bigirimana Gayere ukuntu no kuri systeme yanje imbere yaho no hashira uyu mwene wabo na uyu Nzigama Sabo Steve canke Uransenga Dani Cedric Kagabo wa Message Ngozi urumva cyukuntu nokina 4 2 1 3 ni systeme yaje ubwo nkene abakinyi babiri babakasera inyuma baza gufasha defense kwigenza neza bivanye n'ukuntu abakinyi ba Mokhtani bagira kuri za contre attaque nk'abankenera uyundi mukinyi umwe aje imbere yabo bakinyi batatu
numva no hashira kwanza ngerageje kwiyumvira aba bakinyi Nzigama Steve hamwe na uzasenga Cedric Danika gabasenzi neza ukuntu bakina ahubwo noca mfata Saido ntibazonkiza cenge Saido birahino umwe nkamushira inyuma y'abataka ko birahino kenshi buryo sumukinyi sumwataka kuri point nyuma y'umwataka rakina nkatireka Saido birahino nkaca mfata imbere ikote imwe nkatereka ntibazonkiza iyindi kote nkatereka Ami Cedric kuri point nkashira bimenya Imana Bonfils Caleb cyangwa urusere rwa Aigle Noir Shimini Imana Jospin numva systeme yanje noshira mu goal no hatereka mwizamu nkashira Jonathan kuri defense nkakina kane nkashira ku ruhande rumwe ku mutima wa defense Semba Frederic hamwe na Ndizeye Eric kwikotime nkashira nimubona Emery canke Lucio kwindi kote nkashira Nzeyimana Philippe hagati mu kibuga nkatereka Ndeshimiye Yusuf Nange hamwe na Bigirimana Gayer imbere yabo nkatereka Sedebera hino imbere rero mu kubusatiza nkatereka Bonfils Caleb bivanye n'ukuntu yahinduye je ku rukino rwa Tanzania ikotime nkashira nyazo nkiza Saido iyindi kote nkatereka ko Ami Cedric kuri point nkasha nyine Caleb canke uyu musore Shimini Imana Jospin wa Aigle Noir abakinyi nka Fiso bakaja kuri bench bivanye n'ukuntu turimo arakina turimo turamubona mw'iyi minsi mu gwakinamwo bikagenda uko nivyo je mbona ku rukino ku kuntu nopanga umugwi bivanye n'ukuntu Mortanikina n'ukuntu hama mu rugamba zikinira urukino nawe afise ukuntu bibona bivanye n'ukuntu mumwe asoma urukino n'umeza Njiminda Yizeye afise ukuntu abibona bivanye n'ukuntu nawe apanga urukino ku giti ciwe muri rusange nk'umuntu w'umumenyereza. Guys, mugira ibihe vyiza, inkoko niyo ngoma umunsi 12 niho tuza kumenya vyose, tunamenye uko ivyifuzo vyacu nk'abarundi biza gushirwa mu ngiro bikemerwa, tugigeze neza tukaronka amanota 3 tugatahukana umunezero nyine nk'uko bisanzwe nk'uko buri muntu wese aba yivyifuza. Guys, mugira ibihe vyiza, murakoze cyane.